Amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linux. Gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linux Music Company, uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho ku buhinga bugezweho. Ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Mwari kumwe na Gina Generite Riteka, umumenyesha makuru kuri Linux TV. Yes, reka ndabaramutse cyane abakunzi ba Linux TV. Ndabaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Ndayifuza no kugira ibihe byiza aho muri hose, muroranirwa mu banyu no mu byanyu. Mwamaze kumbona ni Gina Generela, nongeye kandi kuza imbere yanyu kugira ngo tuyage byinshi tuba twabateguriye. Tunawapenda sana toka moyoni. Ndabaye ikaze mu kiganiro cyo kuno munsi. Mushobora kubona twicaranye n'uwo musore mukibaza ati none ibiki mutuzaniye. Novuga ahanini tugomba tuyage kubijanye novuga urwaruka, ingene tugenda turabona impinduka igenda iraba kugwaruka mu buzima tubayemo. Bamwe uzumva ngo ntitwamenye, ngo urumva ngiyo menya ngiyo ngo ndabimbona hakiri kare, ngo sinaye kubireka bikambako. Ugasanga umuntu yakarabaho muri bwa buzima bwo kuguma yicuza impamvu ivyo bintu byamushikiye, impamvu ivyo bintu byamubaye. Mugabo ugasanga birakenewe yuko twicara tuyage nabo nyene twumve n'ivyumviro vyabo, nabo nyene twumve n'ukuntu baba babona ibintu, ingene bategura Kazoza, ingene bategura ibintu muri rusangi, bategura imbere habo. Rero sinobicisha amajambo menshi, sinovuga ibintu vyinshi, ariko ndabanje gukuramutsa. Mwaramutse. Umeze neza? Meze fresh, meze good. Je ndayibona none kumengo namasoni cyanga abiri kose. But just I'm so surprised to be with you right now here. Uko umuntu twaherukana kera cyane, you know. Vraiment navye ni fo vraiment ko turaba ikintu tuganira ko twicara turabe vraiment ikintu duhindura, tunaterere n'urundi rwaruka rega. Bantu b'Imana bakunze kuvuga bati umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Soko wacu wa mugani. Yego. Umutwe umwe ni wigira inama. Soko tuja hamwe twese tukayaga. Imbere rero yuko twinjira ku kiyago twabateguriye uno munsi, ndashaka ahanini manzi utwidondore. Manzi utwibwire n'uwo bari gambere akubonye kuri kamera zacu avuga ati no musi turi kumwe na naka. So nitwa Martin, ndi Murundi. Ego grade nkunda gushira ariko c'est pas nécessaire right now gukuru nuko bamenya uwo mwicaranye. Nitwa Martin, ndi Murundi, sanze mba ngisaya ca Bujumbura nyene naho muri imirimo yanje. I'm single. Bese gute ngo vyemera abandi barakunda kubihakana? So it depends to the thinking of umuntu wese uko bavyumva cyangwa uko babibona bivanye n'ibikorwa bakora. Nkanje bo ntabwo nakubwira ko mfise nubatse cyangwa ngize ikinigi kuko mfise project imara umwanya munini ya kandi ntege si munini ya cyane, ariko ntegerezwa gufightinga cyane kugira iyo project banze ivemwo hamanje muri ivyo. Kuko urukundo ntirusaba imyaka n'imyaka. Biraboneka ko utariko nta pressure bigutera. Just Isirakoze cyane Martin kutwibwira, ariko turacakeneye no kumenya mbega muri rusange musanzwe mukora uduki, mwiyungunganya mu biki, meze gute? So jewe right now ndafise ivyo nkora, nsanzwe n'umudandaza mpuzamahanga biciye ku mihora. Yego niko kazi nkora buri minsi yose kandi I'm proud of it. Yego yuri kurabikora ubikora ubona bimeze gute? Biba bimeze neza cyane, ahubwo ndatangara kuba ivyo nkora hari abantu benshi batabitahura cyane. Kuko le monde d'aujourd'hui iri kuri internet, kandi simbona ukuntu abantu benshi badashobora gukoresha internet kugira baronka amafaranga, kuko la majorité y'abantu bakoresha internet kugira pour s'amuser et pour communiquer seulement, mais pas pour gagner de l'argent.
ni nayo mpamvu naciye mvuga nti foko uyu musore ndamurondera akangurire urundi rwaruka ugira ico ubwiye abandi ba jeune no cyangwa n'umuntu wari we wese ariko aradukurikirana aciye kuri Nox TV mbega niyihe nzira mbega urwaruka niyihe nyifato dukwiye kugira duce ubwenge kugira dukanure ari abajene hajyanyu uza wumva urumva ngo jewe ngo fise abagenzi ngo nukugenda natungo ni mu birori ngo nikuryoherwa ngo ugira igosanga nta kintu na kimwe ariko barakora kibinjiriza nta kintu na kimwe ni babandi babayeho no munsi ariko batariko bariyumvira ejo nzoba meze gute mbega ejo niba ndi umusore nzoba mfise urugo rw'iwanje nzoba ndi umupatro ahantu kanaka basanga ni babantu bari mu muzingi hagati donc ntababona neza ivyo abarimo mbega nkawe we nk'umujene dabo batubwiye ivyo ukora kuri internet kudandaza ibintu bye bitandukanye kuri internet simesho ushobora kuba babitahura kugira winjire mu ivyo byo kuvuga ati jewe mbona no bikorera kuri internet nuko wabonye aha hanze bitameze neza byaje gute wavyinjiyemo gute murakoze cyane k'ico kibazo mumbaje ikibazo cyiza cyane kandi nkunda cyane arabona abarundi turacyari inyuma cyane niturimo turabona hisigeze niba umurundi wari we wese ashobora kuvuga ati je le monde d'aujourd'hui iri kuri internet il faut ko ategerezwa kongera ukuntu avyaza umusaruro iyo internet abarundi turacyari muri ya conduite yo muri 1945 hamwe umuvyeyi yakubwira ati mwananje ja kwishuri wiga ishure ubu wa mbere uzana amanota meza hama nuhejeje ishuri uzana diplome hama baguha akazi ukora akazi uronka amafaranga yo kubaho mba ntibatahura umushahara kwanza icumazi umushahara wagenewe kuja gukemura ikibazo ubufise muko kwezi none yumvire umushahara wonyene umwe uza kuza rimwe mu minsi 30 minsi 30 guys wamaze kubitegurira ibintu byinshi zo gukoresha kabisa kandi urose umushahara kenshi uzurabe neza uzosa kwere ibintu byinshi wamaze kubitegura gukoresha usanga utarenze imisi 15 nyinshi nirenza 15 ayo n'abandi mari ndwimwe cyane ndimo nubibaze ko nkiye kure ndimo ndaza kwico kibazo wambajije sibyo wavuze ati urwaruka Rw'Ubu ntiriko rategura kazoza kago kandi nini naho n'abariko bariyumvira gukora bariko bacisha mu bintu bitari byo mu Burundi turatandukanye n'ibindi bihugu abarundi benshi uzosanga n'umuvyeyi afise amafaranga yo kwigisha umunyeshuri ngo aje kwishuri ngo abo wa mbere uzosanga ayizo yamumarira ko ngo aje kwiga ho kwiyumvira ati mbeka nikihe kintu dukeneye muri Afrika nikihe kintu gikeneye igikenewe cyane isuku kuja ku si ama PhD ama master ama professora iki ivyo bikenewe ahubwo mu Burundi gikenewe ni savoir lire et écrire hamwe wamenya gusoma no kwandika ukamenya kwiyumvira comment raisonner hamwe maze kubironka ivyo bintu kiba gisigaye ni pratique ugashira an activité bashira an activité wabona amafaranga ugafasha urwaruka rwanyu sivyo uko ngarutse nko kubintu cy'umushahara coco tufate umuntu wa mbere hano mu Burundi yahembwa amamiliyoni angahe uhembwa umushahara mwinshi hano mu Burundi dufate uvuga ati niba umuntu wa mbere bahemba amafaranga menshi hano mu Burundi bahembwa hangahe dufate bashaka ko nkuri 5 millions cyangwa 12 millions amafaranga ko ari menshi dufate ko hembwa 12 millions kuko ushobora gukorera intuzeshi imushyira hamwe mpuzamahanga nanje mpembwa ibihumbi 100 ko hariho n'abahembwa bari munsi yayo mu Burundi no kuvuga je nimba mpembwa ibihumbi 100 we nawe uhembwa imiliyoni 12 nimba je mpanze inzu y'ibihumbi 200 uzopanga y'umiliyoni nanga hace miliyoni 2 hari ikiriri naho nyine hari ikiriri niba ta frigo mfise mu nzu wanje uzo ufise frigo yama yuzuye ivyo abantu barya niba umugore wanje agenda ku kazi n'amaguru uwo agenda na taxi cyangwa umwana muguriye n'imodoka arasavye credit bamugurira imodoka kugira azari déplacer ibitoro vya buri misi yose niba je muhiri wanje umwana wanje ambwiye papa ndakeneye igitumbura nkamuha ikofi wowe akubwiye yuko akeneye igitumburuza kumuha 50,000 akeneye kuja kuryoherwa n'abandi bagenzi biwe ari nka house party kanaka je umwana wanje ntashobora kubimbwira mugabo wawe abikubwiye muha 200,000 ayo ma dépense yose ukwezi kuza guhera umwahembwa 12 millions naje mpembwa 100,000 twese turi muri zero ko cyo nimba indya inyama rimwe naho nyene nahembwe uzijya buri misi yose ko uhembwa amafaranga menshi mwico gihe umushahara turagwanira abavyeyi batubwira ati genda kwicura imwige muzokorera umushahara nta kirimo
kuko nabo ubwabo je ndagerageza kurabaje umuvyeyi wanje yambwira aja kwishuri wiga nagenda kwishuri nkiga kandi nazana amanota meza mugabo ariko Imana yaramfashije maze kubona holo mondo aujourd'hui naraje ndasanga abakozi urudandazwa nk'ubwo nkora mu myaka 11 bafise ama helicopter bafise ama jet privé bafise ama voiture arenga 40 mugabo nkaraba wa wundi yakarambwira ngende nihatire mw'ishure nige prix do 25 sangara cyari hahandi acafise cya kibazo cy'ukuntu afungura cya kibazo cy'ukuntu yideplasa cya kibazo cy'ukuntu ashobora kwigisha abanyeshure biwe nanca niyumvira none umuntu ashoboye kuba afise ama helicopter ama jet privé iyo mamodoka eske rero yazwa kifise icyo kibazo cyo kwigisha umunyeshure n'ico gabo umunyeshure none kiraho nyene ushigikira ko umuntu atoja kwishura amareyo imyaka myinshi ariko ariga ko yoja mu buzima karondera ubuzima karondera amafaranga cyane ico nahanura urwaruka rw'i Burundi n'urwo muri Afrika gose banza mubone kwanza uko tubayeho nuko nico twifuza gushikako nimba twifuza gusova notre génération cyangwa notre petite frère cyangwa sœur iga amashuri abaye ariko ushobore gusoma no kwandika no gukomunika n'indimi wige umenye n'indimi maze kumenya ivyo vyonyene uzoce wicara uvuga ati ndege ndondira amafaranga kugira shobore gufasha kwa rundi rwaruka nagwo shobore kugira aho rugeze kuko nimba ntihenze nta la majorité y'abatunzi bamaze gutera imbere gose ni bake bafise PhD n'abazifise baziciye bamaze kuba boss ukiraho nyene urayeguragize ivyo vyiyumviye byo kuvuga uti jewe vraiment narize ndamenya gusoma ndamenya kwandika ndamenya kuvuga n'icongereza canke igifaransa ariko harageze konja kurondera akazi kaza karanyinjiriza pane yanje yo ku kwezi yaratwara abantu babeshejweho n'ibiraka byo ku munsi kandi usanga babayeho neza ariko hariho ibindi sinzi ko ndibaza ko atari jewe nyine maze no kubibona ugasanga mu kibano urwaruka aba jeune bacafise ya mentalite yo kuvuga bati jewe bivanye n'igihagararo mfise bivanye na famille mvamwo bivanye canke n'amashuri nize bivanye canke no kuntusa ati hari ubuzi nakwiye gukora biga ivyo bintu nkawe nk'umujene warabibonye warigeze kubicamo abajene nkawe ivyo bintu biva kuki byo kumva yuko umengo hari akazi atokora bivanye n'igihagararo afise jewe ivyo no bivuga yuko ari ubumenyi buke ni ubumenyi buke n'ivyiyumviro bike kuko nta kazi na kamwe mbona utokora mugabo ariko sero mu y'urwego jengeze ko kwiyumvira ahubwo ndabura umwanya nta mwanya noronka gukora ubwo bundi buzi mugabo ariko uzi ko utaragera kuri capacity yo kwiyumvira ariko umuntu ashobora kujijura akakwereka yuko ahisigeze gabanya ubunebwe ukora kuko n'akazi irimo ndakora uri umunebwe ntako woshobora ko je ndashobora kumara amasaha 28 ndi kuri telefone 28 bivaye 28 bivaye n'akazi irimo ndakora hama habanzi ukuntu nza kurekipera umwanya nje kuryama mbere memeje ku mwaka ngeze ko si imyaka yo kuryama ni imyaka yo gukora cyane ariko nkakora imyaka mike atera imbere kuko niba jewe mfise umuvyeyi wanje amaze gukora imyaka 40 afise akazi ka leta cyangwa afise akazi kanaka akora akaba atahana hamwe yigeze agera kandi nanje kuvyiyumvira kundoto no mfise tarizo kugera hahandi hamwe papa ageze ahubwo nkeneye kuharenga kure no hiyo ntegerezwa il faut changer sinshaka kuja gwanira gukora akazi ngo ndindira akazi nzoja mu biro gukora ngo mpembwa iki niki haje nta konshikana ndagwa karorero ari habo bitwa aba business owners nibo mwatwebwe twe twifise business yacu tora aba boss ba bio business wowe uyikoze kenshi ubaka system izo guha amafaranga waba uhari cyangwa udahari waba ukora wakoze cyangwa utakoze cyangwa waba ugifise imbaraga zo gukora cyangwa utagizifise utagihari nawe ukayisigira umwana wawe kazoba nicaki nico mvuga ati babana bacu nibamara kubaho bivanye n'ivyo twabakoreye bazogenda banashaka bamari no mu ishuri imyaka 40 ngahe bige hama bazobura ubuzi bakora ko imitahe izobihari azogenda na créer na entreprise kanaka hama bakora ibindi bintu bigeze bivanye na n'iterambere zo batugezeko mugabo ariko ukicumba yuko utinya gukora kajya kazi gatoya ubanza umbwire neza yuko nka papa wazo ari nka Trump cyangwa nka Jeff Bezos ni atari kugira ushobore kuvuga ati jewe sinokora aka kazi kuko ukora kazi kajya kazi gatoya kugira kaguha umutahe woje gukora akazi kanini ko nta kazi na kamwe katuguteza imbere ko jewe nibaza yuko business mo ndakora nagikoze
nayitanguye nsiragorinze cyane ko niho nari nkiva ku ishuri na abavyeyi banje banabibabwiye nabwiye business nishaka gukora bantahiyo bambwiye ati nanijana twopfa tuguhaye twebwe naratekereje ndahora ndavuga ati ego narasiragorinze ndegeranya abagenzi bivanye na business nabonye nokora ndabafasha bamwe barangurana amafaranga ariko igitangaje ko je nabikoze deja vyananduhije kugira ndo amafaranga yo gutangura ndatangura business Wanje ariko igitangaje mu kwezi kumwe nanshoboye kuriha ideni byose nafashe ndongeze neza n'umutahe nkoresha muhira batangura kwanza kubaza abayeho gute eske réellement birabatangaza umuskende umuntu ubwo basaba n'intu nze n'impanuro ca wiyumvira rero ariko ubwa mbere bara negativiza cyane no cyo gituma nagira nje kuri sikindi abantu benshi bacari muri ya conduct ya 1945 yo muri 45 uko uzosanga nk'ubu wewe nimba genera ugiye nko kuri Facebook ukandika naronse akazi ama felicitation menshi ama congratulations so menshi cyane mugabo ningende mvuga ati natangiye business kanaka azoga ati nani mwazo kwishura hana like uzoronka mugabo umuntu agukunda gusa nyene azogira ikiniki nawe nyene kugira nyene yikure ntavone ko yagutaye basi atakubaye hafi azovuga ati yo pole sana kweli asha pole sana aho wibwe nta kundi mugabo igitangaje sikindi l'achievement uzoshikako bazotangura gushwanira ntiwatubwiye kubera iki ntiwadutahuje ariko waragerageje urayibabwira mugabo ntibaguhaye umwanya nacyo gituma uzosanga abantu benshi abantu bigira ko bize benshi kubera ni benshi ko na Jewe nari kwigira ko nize amashuri mfite simake bigira ko bize benshi uriko urababwira ibintu byo bafasha bivanye n'ama researches ama recherche wagize ntibanaguha n'umwanya wo kumviriza ubwo ati wa mwana wombwira ibiki ntiyamenye neza ubumenyi nico kintu cyambere gikenewe maze kuronka ubumenyi nta na hamwe mu bisanzwe bazokubaza ngo kugira ngo utere imbere ngo bigusaba ngo ama diplomas ari umuntu urumva diplome ya eko urashobora kugera ku bintu bivanye n'ukuntu wakoresheje mindset wawe ubwenge bwawe ariko icyo nzi cyo gikenewe ni savoir écrire lire na communiquer hamwe na raisonnement tugiye en profondeur ya diplome nakuvuga nta muntu numwe aragura helicopter mu mushahara uvuye kuri diplome yiwe yarose uko ndaka gusa yo ndumviriza ibintu nk'ivyo abantu bashyira imbere ama diplome ni byiza kwiga si bibi kwiga ni byiza kwiga mugabo kuri Urwaruka kenshi usanga runegrija ubuzi busuzugura akazi kenshi biva ku bavyeyi babo kuko umuvyeyi wawe yaguha vyose ugumubona kuri muri comfort zone hahandi uvuga ati jewe ndaronka vyose simbayeho nabi nimba nsaba n'amafaranga yo gusohoka ndaronka numva arasaba ariko il faut que Urwaruka rw'ubu abavyeyi babanza kugwibagiza gusabiriza ko je nimba ikintu cyose nshaka ndagisaba umuvyeyi ugasanga umwana adizwita wacasabiriza so wawe ngo nkeneye ngo cotex nkeneye ipataro nkeneye iboka ivyo bintu ni ibintu vraiment atari mico myiza kugwaruka rungeje imyaka 18 Bega ni kiraho nyene ni nkize ngaruka mbi zishobora kubashikira mu gihe bakuze babona neza yuko ikintu cyose bazogihabwa n'abavyeyi canke babona ati jewe aka kazi ntako nshobora gukora hari abashomera kandi birirwa barababwira ati yewe hari anyara akabare gashasha kuguruye dukeneye abasore bavuga ati jewe uri kurandaba twabonye aho mu makato zama twabonye ngo jewe ngo nango noja gukora kajya kazi jewe ngo ko gusurvive akumva umengo kuri we nikamukwire mbega abantu nkabo hari ingaruka mbi bishobora kubashikira muri kazoza kabo canke mbere no muri kubu nubwo yuko ingaruka mbi zozo ziba nyinshi cyane kuko ndaguha akarorero naho wanashaka nabo baja guserva ubwo buzi impact ibagaruka kuko ntacyo baba bariko barakorera mu bisanzwe usanga amafaranga bakorera ntacyo bagezako abo bantu nabo batinye n'ubwo buzi no gukora n'ubwo buzi ni kibi cyerekana neza yaho naho yoronka kandi kazi karengeye ako ntako yoshobora kuko yakuze ari kinebwe yakuze ari kinebwe kandi ivyo byose biva ku muvyeyi ikindi kintangaza n'ikindi nuko twa dusanzwe abavyeyi batwitayeho batukuriye ama Android phone ugasanga ntuko urayikoresha kugira ubone abandi le monde d'aujourd'hui hiri uko ntabandi mu bindi bihugu babayeho uko
igituma turimo turahuzwa na internet. Niba turimo turahuzwa na internet tukaganira n'umuntu wese ari kwisi, ifo yuko natwebwe cyadukora urudandazo mpuzamahanga. Hamwe ngo urudandazo mpuzamahanga rugatuma dukominikana n'abandi bose. Kominikana n'abantu batandukanye ni kubona ubuzima babayemwe butandukanye. Hama nawe gashobora kuvuga ati reka nanje nkore uko. Ariko tukazobandanya tubona neza yuko tukibayeho kubera abavyeyi. Nakuri karabaye. Mbega nko kwabo bajene bagise ivyo bintu by'ubunebwe akicumva nyene yuko umengo je twe muhiri wacu tumeze neza naco ntaco nakuze mbura niyo mpamvu ntoza kwita mu ngorane nshwana n'ababosi struggling nzunguruka nsubira ngira iki akumva umengo ivyo ntavyogera. Mbega kubgawe nkawe nk'umujene wakuye amaboko mu mpuzu ukamenya nyene ko ukwiye kwibeshaho ukamenya ko ukwiye kwironderera ugwaruka nk'ubwo. Mbega hokogwa iki kugira ivyo vyiyumviro bihinduke bive mu bwo gwaruka? Mu bisanzwe je ugwaruka rukiri mwene ivyo vraiment navuga ko ari babandi nyene ababona yuko umengo basi no mu kwiyumvira n'imitekerereze yiwe ibikenya. Iyo uvuze ivyiyumviro bikenya rero kenshi n'ibikorwa byawe abari ibintu bidafise success. Nta successful wigera ubona mu bikorwa by'iwawe. Ariko icyo no bahanura nuko wabona kabanza hisigeze bagahinduka mu modo bagakora ukaronka ikintu kikokipa umwanya wari wose. Ariko apana cyari ndibikokipa uja kuraba amafilme kanaka makiniki ahubwo kikokipa niba ari filme uri kurayiraba uvuga ati hari ikintu ndimo ndaganya. Niba upostinga ikintu kuri internet umenya ati ndi kuri nkakarorero kino kiganiro wakinkoresheje kugira ubone aba subscribers bakunda ino project inonze ya ino entrepreneurship yacu. Nico gihe rero niba twebwe dukeneye wowe ukeneye ama views uri ku kazi ufite occupations sinzi amahera baguhemba ngico nico no kuraganya amafaranga. Ayo mafaranga yawe kuraganya rero urumva wewe uri busy nakazi. Ifo ko dukeya ibintu tuhimiriza ugwaruka ukeya ibintu birugira busy bituma bakora cyane kugira baganya amafaranga pana mu kuba busy uriko urasamara abo uganye uba busy ukuringiza amafaranga. Mwico gihe uzotera imbere. Ariko ico nca nongera ko kwico gihe umaze kuba busy nakazi cubanzura bakazi ukurakora kari. Eska akazi abantu bariko baragakora inyuma y'imyaka 5 haraho bageze. Kama ukihitiramwo akazi ubona uvuga ati jewe ako ndimo ndakora mbe busy nako sinambikize nk'umugire kuno mbe busy nako kugira nshike kuri success. Ko benshi ndagwa akarorero aho benshi banashaka bavuze ngo baje ngo mubare no gusereva mubare kirikindi niki ijya nakazi ushobora gukora kwera ubuta mu mutwe wawe utaraba develop ngo ubone akazi gukora cyangwa ubutagira indoto zaguse cyane uvuga ati jewe nifuza mu myaka 5 kuzoba mfise nk'iki kizu cyose ngaha. Ni nk'akahe kamo wotera urundi gwaruka ni nk'akahe kajambo mvoshikiza umuntu wese karadukurikirana cyane gwaruka nkawe kuko nawe uri muri même génération muri mu bintu bimwe donc kandi vraiment nagushimire cyane kuko nibaza ko atamuntu numwe aza gukurikirana kino kiganiro ngo vyijana uko nyene atagizemwo ikintu akura. Mbega nkawe ni nk'akahe kamo wotera urundi gwaruka? So Rw'Ubu guys open your eyes ugurura amaso muboneho isigeze. Niba le monde d'aujourd'hui iri kuri internet irukanga mwese murondera ikintu mushaka gukora gishobora kubateza imbere. Kuko niba uzi ikintu cyambere gituma umuntu aba busy 24 hours out of 24 hours ni internet. Rondera ari ikintu ushobora gukora niba utinya gukora bwabuzi bumwe bo ngaha kora ikindi kintu korohereza. Iyi telefone ni ngodo yawe. Iyi telefone ni business yawe. Iyi telefone ni office yawe. Iyi telefone irimo byose mu buzima bwawe. Ugurura amaso rero ubone kesho hazo harimeze neza. Urakoze cyane Martin.